Kaze mu kiganiro umutekano mutegurirwa n'igisata co kumenyesha makuru co mu bushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Ego ndavyishimira cyane kandi ndabikunda cyane. Ni ukuvuga ego ndi umwigeme umwe mu bahungu 8 ariko sinatanguye ndi umwigeme umwe, twatanguye turabigume benshi. Jewe ndashima cyane kuba narose urupapuro rw'umutsindo kabisa, kandi Imana ikaba yampezagiye nkaba nabaye mu kibanza ca mbere. Igihe cyo ca mbere cinda ico nishima kabisa cyane kuko Imana yagikotse. Aba mubona bakaba ari abaporisi bakorera mu gisata c'igipolisi kije gukinga ibiza no gutabara abo vyashikiye. Bakaba bari bamaze ikiringo kingana n'indwi 2 bariko bariga ubuhinga bwo gukinga no gutabara mu mazi. Igihugu cacu gisanzwe gifise ibiyaga n'inzuzi nyinshi, aho muri vyo haberamo amasanganya atandukanye avuye kuri ibi na biriya. Ni no muri iyo ntumbero igipolisi kijeje gukinga no gutabara kitasize inyuma ibijanye no gukinga no gutabara ibiza bishobora kwaduka mu mazi, gutyo bigahitana ubuzima bw'abantu n'ibintu. Umugenduzi mukuru w'igisata c'igipolisi kijeje gukinga ibiza no gutabara mu gihe bishitse atangura atubwira icatumye batunganya izo nyigisho. Abapolisi mubonye ntimwamenyereza ko ari abapolisi kubera bari bambaye umwambaro tutamenyereye, ariko n'abapolisi bo mu gisata c'igipolisi kijeje gukinga ibiza no gutabara abo vyashikiye bari bamaze iminsi 14 bariko bariga ibi buhinga bwo gukinga no gutabara mu mazi. Iki gikorwa cari gisanzwe gitegekanijwe muri vya bikorwa twiha nk'ishingano duteza kurangura ku mwaka. Twasanze rero dukeneye abahinga bo gushobora gukinga no gutabara mu mazi. Tugira tuti uyu mwaka reka tugira intango. Aba bapolisi rero bariko bigishwa n'umuhinga ava mu gihugu cy'u Faransa, yaje asanga umengo bahereye niho bagitangura. Bari baratanguye kugira imyimenyerezo yibanze, ariko mu babisabwa bikenewe yuko umuntu ashobora gutabara mu gihe habaye isanganya mu mazi, yasanze kweri bakiri kure gose. Ariko arashima intambwe bagezeko, ariko ntitwovuga yuko uno munsi dufise abatabazi koko mu bo mu mazi. Ni intango kandi ni intambwe, nivyo irashimishije kubera yuko aba bantu bararonkejwe ibikoresho, bararonkejwe imyambaro, barigishijwe no gukoresha ivyo bikoresho, cyane cyane umwuka bita oxygene bagenda bahetse uranahera hama bakaza basubira bakuzuza. Barigishijwe n'ingene bakoresha icuma cyo gusubira kuzuza. Nizi mpuzu murabona ko ari impuzu zidasanzwe tutari tumenyereye, nazo nyene barigishijwe kuzikoresha. Imbere yuko bazambara ubona babanza kuzijobeka mu mazi zikarobana, n'ubuhinga bwo kuzikoresha. Ivyo byose rero baravyigishijwe. Rero formation inyigisho zari zategekanijwe zirarangiye, ariko sinemeza yuko no munsi dufise umugwi ushobora gutabara, kuko abapolisi baracakeneye izindi nyigisho kugira ngo babe koko abatabazi babishobora. Tuzobandanya rero tubigisha, tubaronderera ubufasha kugira ngo bige basununure bagure inyigisho baronse. N'umugwi w'abapolisi 9 harimo n'umwigeme. Ivyo rero biraduhimbara kuko byerekana yuko twese dushoboye. Rero akaba ari igikorwa tuzokora abapolisi hamwe n'abashiki bacu, ni ikintu ciza cyane. Muti mbega none hariko yakogwa iki kugira babandanye bakingira abene gihugu bakoresha ibiyaga n'inzuzi? Nkuko mubizi, igihugu cy'u Burundi ni igihugu gifise amazi menshi. Turafise ikiyaga Tanganyika, turafise inzuzi mu ntara ya Kirundo mu burengero bw'igihugu, turafise n'ikiyaga gitoya bita Dogodogo mu ntara ya Cibitoke, hamwe n'inzuzi nyinshi. Aho rero ayo mazi adufitiye akamaro kenshi, aratuma tugira uruja n'uruza, tugahanahana ibidandazwa. Mbere no ngaha ku kiyaga ca Tanganyika hari ingenzi nyinshi ziza kwagirira ibikorwa byo kwinezereza. Rero ikoreshwa ry'aya mazi rishobora gukurukirana n'amasanganya, amasanganya ku bantu batwaye ibintu, amasanganya ku bantu bariko bararoba, amasanganya ku bana bajabuka uruzi bagiye kwiga kw'ishuri iri hakurya,
amasanganya ku bavyeyi bagiye kwa muganga ku bitaro biri hakurya y'uruzi, amasanganya kuri abo bose bafise ico bariko barakora kuri aya mazi. Twebwe rero mu ntumbero yo gukinga no gutabara mu gihe cibiza n'isibe, twasanze dutegerezwa kugira umugwi ushobora gutabara, ari nawe rero turonse uyu munsi. Umuhinga yajava mu gihugu c'Ubufaransa yadufashije kubigisha, yavuze ati nabasanze ku rugero rutoya atariko mu ndwi zibiri bamaranye, arabona yuko urugero rushimishije. Rero uko agejeje iki kivi ni heza, ariko twebwe natwe mu buyobozi bukuru tugiye kwihatira kubandanya tubafasha kugira ngo mugire ubumenyi bwinshi busumvye. Iki gihambaye nuko mwaronkejwe ibikoresho kandi umuhinga agiye mumaze kumenya kubikoresha. Twararonse mbere nayo macupa mubona yo kugira ngo mushobore kwibira mu mazi kure. Twararonkejwe na compresseur ishobora gutuma uwo mwuka muhema, iyo oxygene muhema muhetse ku mugongo, nayo nyene tubandanye tuyuzuza muri ayo macupa. No basaba rero yuko ivyo bikoresho mwo bibungabunga, kandi nizo mpuzu mwambaye muzibungabunge, kuko niyo suka muronkejwe, nayo suka yo gushobora kurima ngaha mu mazi, yo gushobora gukora iki gikorwa muzoba mujejwe ngaha mu mazi. Uyu mugwi rero tugiye kubandanya turukarihiriza ubwenge ku buryo ejo tuzovuga tuti Uburundi burafise koko abahinga bashobora gutabara no gukinga amasanganya yo mu mazi. Eka mbere ngo barifuza kwagura aho uwo mugwi ujeje gukinga no gutabara mu gihe cibiza n'isibe wokorera. Agira ko asaba ca kigo kijejwe kumenyesha makuru y'ibirere arico bitayije muri rw'ifaransa ko coza kirabaha amakuru yerekeye ikiyaga Tanganyika. Twebwe turifuza mbere ko ibaze y'iwacu yo biri mu Rumonge, kuko hariho uruja n'uruza runini, kuko twebwe igikorwa nico gutabara cyane cyane iyo hariho uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu. Rero uno munsi dusavye indaro, ariko turifuza rero yuko tworonka aho iwacu, kuko nabivuze habayeho mu Rumonge vyo bari vyiza. Turifuza rero kuzokwagura umugwi kugira ngo turonke abo dushira ngaha ku kiyaga Tanganyika, hanyuma dushireho n'abandi muri zirya bijya biyaga vyo mu burengero, no kugira ngo naho nyene bashobore gufasha abantu gukinga no gushobora kubatabara igihe baba bagize ingorane mu mazi. Turasaba kandi n'ikigo ijebu ko kurya kiduha amakuru y'igihe ingene imvura izoba yifashe, cyane cyane bikaba vyerekeye abarimyi n'aborozi. Turasaba ko boduha n'ingene igihe coba cifashe mu vyerekeye mu kiyaga Tanganyika, amazi agwa mu kiyaga Tanganyika, kuko hari umuyaga w'ibihuhusi, hariho imvura nyinshi. Ivyo biratuma kumbure nk'abarovyi canke abandi bantu bariko barakoresha amazi yo mu kiyaga nabo nyene bagira ibibazo. Rero tugasaba yuko naho nyene boshika ku ntambwe yuko uzoshobora kutubwira amakuru y'ikirere mu vyerekeye aha hejuru ku mazi, kugira ngo tumenye ingene natwe twifata, tuzi tuti muri iki gihe ariko hagwa imvura canke ejo hazogwa imvura irimwe umuyaga mwinshi, dushobore natwe kumenya ivyo dushobora kubwira bajya bariko barakoresha ikiyaga, ari barovyi canke abandi, tumenye n'ingene dushobora kubatabara igihe haje imvura yisegenya canke iri mu gihuhusi, mugabo babitumenyesheje. Hakaba n'ivyo basaba muri ico gisata c'igipolisi kijeje gukinga no gutabara mu gihe cibiza n'isibe. Twebwe ngira ngo no hava mvuga ivyo dusaba cyane cyane. Ivyo dusaba nuko abapolisi mu bushikiranganje bodufasha, tukababa hafi, bakamana ntaryo bariko barakora imyimenyerezo kugira ngo bashobore koko kuzoshobora gutabara. Turasaba kandi abapolisi baba brigadier, kuko aba bose n'abaja, aba brigadier bashobora kuvuga neza n'ururimi rw'igifaransa canke rw'icongereza, ndetse n'aba officier baba bishoboye, kugira ngo bazoje kwiga hanze ubuhinga bwo gushobora kuza gutabara, bamenye mbere n'ingene bashobora gukomanda abapolisi babizi bavyize, kuko hariho ivyo aba badashobora kwiga nk'abamaze gushika ku rugero rwo mu ishuri ruteye imbere gatonya. Hari ivyo batwigishije bita poussée d'Archimède,
ico kintu nico gikora ngaha mu mazi. Bavuga yuko ikintu cose gikorokeye mu mazi kironka inguvu ziza ziva mu mazi hasi ziduga zigishikira, hamwe n'inguvu ziza kuri ico kintu nyene ziza zivuye hejuru. Izo nguvu zihuye hakabamwe ivyo twita equilibre, habaho ico twita flottabilité neutrale. Nukuvuga ni wa muntu rero acariremba ku mazi. Ariko muravye ingene bambaye barafise ibintu vy'amababa bambara ku maguru bijya nibigira bibafasha kugira ngo bashobore kugumana ya equilibre yo mu mazi. Hanyuma rero hariho n'imyuka ihura iyo uko bamanuka hasi, hariho imyuka ya oxygene baba bafise, hariho imyuka ya azote ibirimwo, hariho imyuka ihura. Abo rero kugira ngo bashe kubitahura nababa bafise inyigisho zo ku rugero rusumba urwaba. Ibi rero ivyo bikorwa ntitwo bibagoza, barundi ntavyo boshobora. Ariko turakeneye abahinga bafise bazoja kuvyiga bafise urugero rwo gushobora kubitahura no gushobora kumenya kubikoresha. Rero iyi ni intango, turashima isemo kuko hari hahize igihe kinini Uburundi ataba bahinga bahari, n'abari bahari basha gutabara mu mazi bari mu kigo Regidezo, ariko barakukurutse. Nabo nyene ntibari benshi, bari babiri canke batatu, nabo nyene barakukurutse. Uno munsi rero nugutangura bushasha gushiraho uyu mugwi. Abapolisi 9 rero dugiye kubandanya tubafasha kugira ngo basununure ubumenyi bazoba bafise. Turasaba kandi n'uburaro kuko barani ibikoresho bafise, ubwato buri ngaha ku kiyaga ca Tanganyika. Tusaba rero yuko tworonka uburaro bwabo kuko aha turi naho umuntu ashobora gukenera ejo canke hirya yejo. Turakenera rero aho boba kugira ngo babe hafi y'ibikoresho, niyo hagera kuja gutabara bazoja gutabara bava hafi baja ngaha ku mazi. Ivyo rero ni ibintu dusaba tuzobandanya turiko turasaba kandi. Uyu numwe mu bari bahejeje gukurikirana izo nyigisho aratubwira ko izo nyigisho zaje hageze. Mu musanzwe twe twabibonye ko ari cigwa ciza cyane gikwiriye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko mu mazi harabamwe impanuka nyinshi, abantu badashobora gutahura. Kuvuga iki gisata twe twarakirabye, tunije nakirabye ndagishima kuko nabonye ari gisata ciza cyane gishoboye gutabara neza. Mu bisanzwe iri cupa umuntu abahetse, icupa nigero rifasha umuntu guhema iyo ari hasi mu mazi. Ibi navyo umuntu aba yambaye bishobora navyo nyene bishobora kudufasha mu kureremba hejuru ku mazi canke gutabara uwo yagize nk'ingorane mu mazi. Mu bisanzwe nko mu buhinga twebwe twize no mu byo tumaze imisi twiga, kuvuga nk'aka mvise mu ntoke akaba kita detandere, ni kuvuga niko gafatanye n'iri cupa riri inyuma umuntu abahetse, ni kuvuga niko gafasha guhema, akaniko gakura ipepu mu icupa umuntu agahemeramo. Ngo ibi akanako ka John, akanako ka John aka gafasha mu gihe ari umuntu aba yagize ikibazo yaguye mu mazi, umuntu agiye kumutabara, nico gafasha. Ni kuvuga iyi niyo detender secours. Izitoroshi nazo tugendanizi ibisanzwe zifasha mu mazi iyo dushitse ahantu hari umwijima hatabona nko mu ijoro canke ahantu hatabona ushobora kwifashisha iri cupa. Bambe iyi toroshi nico kaniko kazi kaje ikora. Mu amarineti nayo ni kuvuga no gukinga amaso ku buryo umuntu adashobora guhura n'ingorane z'imicafu zo mu mazi, imicanga n'ibiti n'ibindi, no gukanura neza. Mutimbega none ubwo buhinga bwo gukinga no gutabara mu mazi bushoboye abagabo gusa? Haba namba uyu mwigeme w'umupolisi kazi yarashoboye kwerekana ko n'abakenyezi nabo bashoboye. Ego ndabyishimira cyane kandi ndabikunda cyane. Ni ukuvuga ego ndi umwigeme umwe mu bahungu 8, ariko sinatanguye ndi umwigeme umwe, twatanguye turabigume benshi, ariko bivanye n'ubushobozi butandukanye bagiye barayoberwa, ariko je ndabandanya. Niyo munsi Imana ikaba yafashije nkaba
nabaye mu ba mbere byose ndabishimira Imana. Yego ndabyishimira cyane kandi ndabikunda cyane. Gusa nyine nko gukunda igihugu cyacu, umuntu aritangira igihugu nk'uko aba agikunda, bakaguhereza akazi. Twatanguye turi benshi ariko bamwe bamwe bagiye barayoberwa, abandi tugenda turamenya. Rero kuba nkiri ngaha si kuvuga ngo narahisemwo, oya, nahiswemwo n'ubushobozi nagiye ndagira, kuko twatanguye turi benshi cyane, ubu dusigaye turi abantu 9. Oya, natanguye kuja mu mazi n'umupolisikazi, kandi natanguye kuyajamwo aho ngiriye nyene mu gisata ca protection civile. Nico gihe twatangura duhabwa izo nyigisho zijanye n'ivyo mu mazi, hanyuma turabandanya amaforomasiyo. Ni uvuga iyo tugeze mu ayo mazi tugahura n'ivyo bikoko, ikintu ca mbere tugira tumanza kumenya ukungene twitwara imbere yacu. Turamanza tukacubahiriza ku magara yacu, hanyuma natwe twubahiriza amagara yacu. Kubahiriza amagara yacu twirinda kugisotora, kumandanya tugenda aho kiba kiri. Ni ukuvuga ego ibikoko bimwe bimwe birajyana mu biyaga, hari imburu, imvubu, ibikoko bitandukanye, cyane cyane nk'imvubu. Iyo ubandanije uyisanga ahantu iri, irashobora kukwivuna ikakukomeretsa cyangwa ikakwica. Izo ngona zozo nyine zica zirya. Rero mu kwirinda ivyo, iyo twamaze ukibona mo kimwe, urashobora guhagarara ngaho ugeze bivanye naho kiri, cyangwa kiko kirabandanya, cyangwa ugakata ukagenda ukakibisira. Nubwo buryo dushobora gukoresha mu gihe dushoboye guhura n'ivyo bikoko. Ubwa mbere na mbere kugira ngo uje mu ayo mazi, uramanza ukaraba ico bita buteye, imampetse mu mugongo ko imeze neza, ifise impepu zikwiye, nkaraba ko ijire nambaye imeze neza, nkaraba ko aya madetantere ameze neza, nkaraba ko nagiye fise n'amafime ameze neza. Bugingo byose maze kubona ko bimeze neza, ndatora detandere, nkoresha iyi yirabura kubera iya jone ni ya sekuru, ayishira mu kanwa, hama nkakorora amarori. Aya marori kinafasha, afasha kubona ahantu ndiko ndaja byoroshe ko nkanura neza, kuko ntafise amarori ku maso bituma nshobora guhura n'imisenyi kanja mu maso, ibintu bitandukanye biba biri mu mazi bikanja mu maso. Muganda yambaye atuma mbona neza, iyi detante nayo ikafasha guhema neza. Mu gihe nshitse mu mazi acafuye naho ndashobora kwifashisha ibitoroshe, nkamurikayo ndiko ndaja. Nimba ndiko ndafata iyi direction nkabona ikintu kinteye ubwoba hariya ntakibona neza, naho nyine ndashobora kumurika. Nimba ari nyagikoko ndashobora kubona ati kijya n'igikoko, fise gikatira ngaca ngaha nkakibise karengana cyangwa jewe ngarengana. Ikintu ca mbere na mbere kugira ngo uje mu mazi, uramanza ukamenya ati jewe ubu ngira nandiruke ngende. Niba ushaka kwerekeza muri side, turafise akantu busole igendera twereka iyo turiko turaja, ikakwereka n'ibirometero umaze kugira, ikakwereka n'ipepu usigaranye muri buteye iri cupa mbametse, kugira ngo shike yo ndiko ndaja. Rero mu kugira ngo menye yo ndiko ndaja, ndifashisha busole. Mbona kuvuga busole maze ukwereka ko ipepu usigaranye ngaho ari zike, iyi busole hariho ibiharuro utarenza. Iyo umaze gushika muri ivyo biharuro,
uca usubira inyuma. Niba wari hasi mu mazi dufate nko ku musenyi hejuru hari metero nyinshi vyasaba kugaruka ino imusozi uri hasi ku musenyi. Ico gihe nuba ukigarutse ino imusozi uri hasi ku musenyi ucudugira ngaho nyene direct ugashika hejuru y'ikiyaga. Umaze gushika kure yaho ubwato buhagaze ariko sifre ucuvuza sifre kugira ngo abo ubwato bumve aho uri baze barabe ikibazo bagize. Akaba kandi yaratubwiye ko hari n'intambamyi bagenda bahura nazo. Ego murakoze cyane, ingwane ni nyinshi tugenda turahura ngaha mu mazi. Hari ingwara nyinshi, ingwara zishobora guturuka kwibi nyene tuba turiko turakoresha twambaye, zipepo tuba duhema ziba ari iziwacu, ziba ari izindi pepo ziriko ziravanga ziriko ziraja mu mubiri wacu zirashobora kuguhinduka. Ugasanga ushitse nko ngaha hejuru canke maze imisi ngaho ugasanga ngwaye izindi ngwara, ushobora kugwara mugikiriza, ukagwara ingwara yo kudahwa amaraso bivuye kuri za pepo wagenda urafata. Izindi ngwara ushobora guhura nazo kirazira yuko uja mu mazi udafise inguvu, bisaba gufungura bikwiye, kandi ikindi naco bigasaba yuko ugira umutima ukomeye, kuko umaze kuba udafise umutima ukomeye, umutima wugaye, ibikorwa biragoye cyane, nta kabiri wobikora. Kandi ikindi naco bikava umutima ukomeye kandi ukava n'ukungene baba bariko baragira nte baragushigikira kugufata umugongo, kandi no guhabwa inyigisho nyinshi cyane zijanye n'ibi kuvyamamwo bituma ugira ubukomezi n'ubumenyi burenze muri iki gikorwa. Umuyobozi mukuru w'igisata c'igipolisi kijeje gukinga ibiza no gutabara arangiza akengurukira abatanze ubumenyi, ashimira abo banyeshuri kuba bakurikiranye ivyo vyigwa n'ubwira bwinshi. Rero nagomba kuboneraho akaryo ko gushimira cyane cyane umwigisha Ludovic Olive ku bikorwa vyiza yakoze mu gufasha abapolisi kwiga no kumenya ubuhinga batari bazi, bakoresheje cyane cyane ibikoresho bigezweho byo gutabara no gukinga amasanganya yo mu mazi. Ndakengurukira namwebwe mwese abapolisi 9 bagize umugwi, mwebwe muhejeje kwiga ibi vyigwa mwavyiganye ubwira bwinshi, umwete mwinshi, ari naco gituma mubona ko umwimbu ushimishije. Nta wayobewe, mwese mwaramenye, ariko turakenguruka kandi nuko harimo mbere n'umwigeme akaba ari mbere no mu bambere. Iki kaduhera icizere ko tuzoronka mbere n'abandi bazoza bamwisunga kugira ngo iki gikorwa tugifatanye twese, abapolisi n'abashiki bacu, kugira ngo dushobore twese hamwe gushobora gutabara no gukinga aya masanganya yo mu mazi. Ndabifurije rero umunsi mwiza, subira kwemera ko tugiye kubafasha kugira ngo mubandanye mukarisha ubwenge kugira ngo ejo muzobe muri abatabazi koko bo mu mazi. Murakoze. Twamenyesha yuko abo bari bahejeje gukurikirana ivyo vyigwa bace baronswa impapuro z'imitsindo zerekana yuko bari barangije igice ca mbere c'ivyigwa vy'indwi zibiri. Aha niho ikiganiro umutekano kirangiriye. Sangwa amahoro iwanyu, murakoze. Igipolisi cyacu giteze imbere kwisunga amategeko, giteze imbere mu kwitaha akazi, giteze imbere kurangura neza, giteze imbere mirimo tujejwe, giteze imbere mu mwete n'ubwira, giteze imbere bahiriza bosi, giteze imbere gukingira bosi, giteze imbere tunganiriza bosi, giteze imbere mu gufasha bosi, giteze imbere tuzogiteza imbere, tuzogiteza imbere igipolisi cyacu, tuzogiteza imbere, tuzogiteza imbere, tuzogiteza imbere igipolisi.